hamaze imyaka 5 umugo ku bihingangurukana bumenyi WhatsApp Vutura Imitego wo mu ntara ya Gitega uhurikiyemwo abagumyabanga ubayeho kuri w'Imana abawugize baratanze ifashanyo igizwe n'ifungurwa n'ibindi atari bifungurwa biciye amafaranga arenga umuriyoni 350 y'amafaranga y'amarundi ku bagwayi bo mu gisata kigwariramwo abibikomere n'abagwayi b'indwara yo mu kigo ku bitaro mpuzantara vya Gitega hamwe no guterera mu bikorwa byo kubandanya kubaka kaminuza y'ubuhinga ya Gitega IPG. Barashoboye kurihira amafaranga 250 abagwayi babiri ba mikoro make bari barabuze amafaranga yo kuriha bo kuri ivyo bitaro nyene. Muganga Eric Ndiho kubgayo arongo ibitaro mpuzantara vya Gitega yarashimiye cyane abagize uwo mugwi ku gikorwa c'ikigongwe bakoze. Turabakenguke cyane kurako gakemanyi batuzaniye ku izina ry'iwanje no ku izina y'ibitaro mpuzantara vya Gitega. Turakengurukiye tukifuza ko n'uwundi munsi nihagira akandi kantu mutsitara muratwibuka, murabona ko abagwayi bafise ibibazo bitandukanye. Ku ruhande rw'abaronkejwe iyo fashanyo barakengurukiye cyane umugwi Vutura Imitego wabiyumviriyeko. Rero turashimye ukuntu mwama mufise umutima wo kwitwararika abagwayi. Eka noneho sabagwaye gusa turumva ko nahandi hose ariko mwama muri ko murabigira muramana uwo mutima, natwe turakengurutse. Natwe twashaka gushima, tuze turashima neza tubashimira Imana. Abandi nanje nashaka yuko boza bararonka nkuko nyene tuze turaronka. Umuvyeyi nawe nyene yarihiwe amafaranga y'ibitaro vy'umwana wiwe asabira imigisha uyo mugwi. Nk'abari batishoboye muradufashije kuturekura kugira ngo dutahe, kandi ivyiza mutugiriye ni byinshi turabakenguruke. Umugwi Vutura Imitego warashikirije kandi buramutari w'intara ya Gitega wicishije ku munyamabanga ntayegarezwa wa komine Gitega yibahashije amafaranga 500 mu ntumbero yo guterera mu bikorwa byo kubaka kaminuza y'ubuhinga y'Igitega. Claude Shimirimana arongoye uyo mugwi yamenyesheje ko batazohengeshanya gushigikira ibikorwa by'iterambere mu ntara ya Gitega ndetse no mu gihugu c'u Burundi. Rero nta byinshi novuga atari gukenguruka cyane nkengurukira uburongozi bw'ibitaro ngene batwakiriye, shimira kandi n'abagumyabanga batashoboye gushika ngaha duhurukiye muri groupe WhatsApp, nkengurukira kandi Imana mushobora byose tukomera amashi yo yadufashije kugira ngo integuro y'ibi bikorwa bigende neza. Claude Shimirimana amenyesha kandi ko urumwe nyamukuru vyaranze uwo mugwi Vutura Imitego batasize inyuma gushigikira bene gihugu bari mu bibazo bitandukanye.